ikibazo ntikiri muri ingoma event ahubwo ikibazo kiri mu bantu bariko baragwanya ingoma event hanyuma nkuko mubizi mwebwe DSTV DSTV DF twararose 6 kandi iyo 6 twitegerezwa kuyibandanya tuyikoresha nishatse kuvuga ku bintu vyerekeranye na sponsor nivyo ndiko ndavuga bica bisaba rero kwijya modoka mwumva abantu bose bariko bararondera igituma atariko arayitembereramwo kandi bamusaba ko anayitembereramwo kandi atani imodoka azi mugo ubwiwe waravuga ko imodoka yizi ngabuze peri DFTV Tunda Juhudi ikaze mwe bakunzi ba DFTV musanze mudukurikirana muciye kuri DFTV desa 57 muri no mwanyere tugiye kubazanira inkuru imwe kiravuga muri Buja Flavor yerekeye ibintu byatunganijwe na ingoma event aho benshi bavuga ko ubushimwe butaratangwa imyidogo myinshi genda iravugwa cyane ku maposti mesha giye atandukanye right now rero ni Ntare Clovis kuri microphone ndikumwe na Oli King ni watuma amasanamu abashikira meze right guys reka rero twinjire umuntu tugiye kumuza Alfred Muramuzi amujama mugangi azubwenge ko yiri Muramuzi kandi na uroba bwi navyo twamuteguje ntavyazi mu ahantu tumusanze gusa ujya mutipe nawe n'umuntu w'umutima mwiza akora ibintu neza nta bintu byo gupanika afisi yakira abantu bose kandi ku mwanya mwiza twamonye hano mu mudugari tugiyeyo Rambo mu misigati ori tunaingia Gaiwe no manager amazimura nababwiye nta mutima mu bafisi yakira abantu bose meze neza rero yego ni sawa wakira abantu neza bose kandi mu mwanya umwe ingabire nyabaki gukundana tu ikintu rero kimwe tugiye gukorera ko manager muno mwanya watunganije ama event menshi ugerageza tubwira ama event maze gutunganya kuri wewe ukavuga ati ama event aramaze kureyisira bien ça ego hari ibikorwa bimwe twagiye turategura mugabo bitabaye mediatize turetse nk'iki cha Miss Ngoma geruka kuba cabaye mediatize abantu benshi bakibonye kubera byasaba ko bibamwe aba journaliste benshi sino hari ibindi bikorwa byinshi dukora kandi byiza mugabo gusa bidaca ku radio no ma television ego dufatiye kuri kinyene Miss Ngoma uraheje kutubwira yabaye finale yayo yabaye tariki 19 z'ukwezi kwa 12 event mwayakiriye gute kuri mwebwe mwabonye mwayisozereye gute nukuri event yagenze neza turetse ko gusa akavura ariko kaduciriyemo imvura yari nyinshi cyane yaguye kuva 18h higera saa 5 y'ijoro rumva cha dutangura ayo masaha nyene byatsabye yuko buca turiko tukiri ngaho nyene naje namaze amasaha 48 ntaryamye ayibonye kabisa mugabo ukameme ibindi byagenze neza abantu baracoye kuvyitaba mbwiye imvura itagwa hoho bari kuvyitaba gusumba guravye n'ibikorwa byakozwe ujya munsi haba ingozi canke hehe twevurema abantu bari baje kuvyitaba bari baje kudushigikira muri Miss Ngoma ni Miss Ngoma mwagerageje kubona guys yari evenement nziza abakobwa bari beza ubushimwe bwatanzwe ingene bayivuze byari ibintu byiza kandi biryoshe ni Miss Ngoma yamaze amezane iri kirategurwa aha abakobwa benshi bakuranyemo hasigara umukobwa umwe muri uwo mukobwa umwe hariyo nabandi baje inyuma yiwe babiri n'undi umwe yagerageje gutogwa n'abanyagihugu benshi bakobwa batatu mugabo kugeza uno mwanya ikibazo gihari kiriko kiravugwa cyane muri Buja Flavor mu gihugu cyose cerekeye ingoma event kubera iki ibintu mwemereye aba Miss canke abakurikiye mu Miss kugeza ino saa bitaratangwa murakoze cyane nta kintu na kimwe twovuga ko twemereye uwo Miss bariko baravuga tutaratanga ahubwo gusa abantu bariko bavyenterpreta ukutariko ego daboro ndabashimiye ko mwebwe mwashoboye kushika hano mukabibaza bitiretse ko ari abandi bapfa kuvuga batabanje kubaza banyenevyo nabyo byiza inkuru yikuri bukuru nibyo byiza ego cyane donc rero nkuko musanzwe mubizi mwebwe mwaradukurikiranye kuva mu ntango ndibuka yuko no muri lancement officiel yuko twari ku Migitega mwarabonye inyuma ya hajya hariho umuntu yaciye atangura kwandika ibintu ku marezo sociaux yiyitirira yuko ngo Miss Ngoma ngo ari we ngo yari ategezwa kuyitegura ngo mugango bayimutwaye uwo muntu jewe personnellement nta wenzi kandi nta n'izina ryewe nzopfa mvuze
kuko ntawenzi mugabo ndazi mwebwe muramuzi ibyabaye byace bikurikira murabizi ujya mu rero niwe nuno munsi ariko arabandanya agerageza gucafuza igikorwa ca ingoma event mugabo tutagiye nyene kure ingoma event ujya muntu nyimba ariko aracafuza ni ibintu biboneka biri ku mugaragaro nicaye kintu mwubwira abanyagihugu abene Burundi bose mukabwira ati igituma tutarashitsa ivyo twasezeranye niki ubwo ko nivyo bintu bivugwa ugeza kuri no saha ndiko ndakumva iyo umpa kanya nkabanza nkagusigurira kuko haje ikintu cyose cyama gifise iyo cyavuye ego hajya ngo nta kaburimvu rero wadutse rero uvuga hari igice usanga abantu badatahuye neza ikibazo kiriko kiraba icarico ikibazo ntikiri muri ingoma event ahubwo ikibazo kiri mu bantu bariko baragwanya ingoma event hanyuma nkuko mubizi mwebwe DSTV DSTV DF yes okay ni television ifise ukuntu yitunganije na cyane cyane irafise ukuntu ikora ibikorwa ikuntu ikora amaprograma yayo ku munsi n'ama televiziyo yandi yose ari ngaha mu Burundi arafise ukuntu akora ndaguha akaroro gatoya hari umuntu akora ama interview nyene alinye akoresheje kamera ya ntuzeye akurabisha go guca ayi akoresha selfie urya ni mode d'emploi donc niko wewe abona bikora abitunganye rero burya societe yose canke ishira hamwe ryose muri iki gihugu rifise ukuntu riba gitunganije ari nako natwe muri ingoma event twitunganije twebwe rero no munsi ntitwase abantu bavuga ngo ntitwahaye umuduga ntuzeye Miss nico kibazo abantu benshi bari ko baravuga ni imodoka rero umuco ngene umeze ngira ndabivuga kandi ngira ngene nabisubiremwo nk'abantu mwashitse hano sinogena ntabibabwiye mwashowe kundondera nagira ndomeshe yuko imodoka Miss Ngoma imodoka yiwe irahari kandi yarayishikirijwe banza mu ndindire ndabasigurira nababwiye yuko ishirahamwe ryose rifise ukuntu gitunganije kandi mu bisanzwe twebwe nka ingoma event kugira ngo dukore bijya bikorwa byose byasavye uburyo amafaranga twakoresheje nsino kuvuga yuko nta nica kabiri cyayo twakoresheje twakuye mu masponsor menshi yavuye mu mufuki wacu no kuvuga ko amasponsor yabaye make cyane ivyo ibiharuro biriho amasponsor yabaye make cyane umugabo dufatiye nyene kuri ico amasponsor nico kintu cyane mbere muri evenement giterera kandi abantu bakaronka n'agashiri kabuti mwebwe mutarose amasponsor nimumva ko ari mu ruhombo rwabaye twebwe ndindira ndiko ndakubarira buryo misi yose utanguje ikintu cyose utanguje umugambi uba wimirije guhomba canke kungunguka mugabo twebwe kuravye igikorwa ngene cagenze mwese byose mwarabikurikiranye nta ruhombo rwabayemo igikorwa cyabaye 6 hari igikorwa ca mbere hari kubika amafaranga wakuye mu gikorwa nuko igikorwa cyawe kiba cagize 6 ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye urashobora kwironkera rimwe cyangwa ukaronka kimwe muri ivyo urumva mwe mwarose 6 ni mwarose amafaranga twararose 6 kandi iyo 6 tutegerezwa kuyibandanya tuyikoresha nishatse kuvuga ku bintu vyerekeranye na sponsor nivyo ndiko ndavuga aha igituma mvuze na sponsor hari impamvu mvuze sponsor kubera no ku mastati yabo bantu baguma bavuga ngo mabanki yaratanze amahera mugabo ntibaza ayo mahera batanze ntibaza amakontrakt yo dufitane nayo mabanke ni ibintu gusa bafa kuvuga donc bavuga gusa kuvuga abarundi barakunda kuvuga kandi atacho bibamarira ngo basiba kurima ntibasiba kuvuga niko babivuga rero nagira ndagusigurire umpakanya sigurire abakunzi bi televiziyo yanyu ikibazo ngene kimeze n'abarundi bose twebwe no munsi muri ingoma event twahejeje ibikorwa itariki 20 z'ukwezi kwa 12 mu minsi 10 yakurikira yari minsi mikuru nikuvuga Noeli Bonane twari tumaze amezi ane dukora ijoro n'umurango staff yanje yoyo ni ibizi nukuryama ntitwaye tukiryama kugira ngo utegure ikorwa nka kijya ugira amavuaje nkajya twagize ugira amabutuka nkajya twagize ugira bijya bintu byose twagize mwarabibonye ibintu bikomeye cyane kandi byaturihishije twaravuze tureka rero twiha iminsi 10 yuma y'umwaka turuhuke nukuvuga umunsi wa Noeli na Bonane turusangire n'umuryango wa n'imiryango alamezo n'abantu zeye n'abamisi bose turabaha iyo message yuko tugiye kuruhuka hama rero tusha dutangura ibikorwa itariki 4 kuvuga itariki 4 z'uku kwezi kwa mbere uno musaci imisi 15 nimba ntihenze dutanguye ibikorwa ukwezi kuraheze wego oya dutanguye haciye imisi 15 ni 14 ego donc haciye 14 jours dutanguye ibikorwa muri ivyo bikorwa rero tuko turakora tuko turategura après miss
akaro niko kantu kabijya abantu bataratahura burya abantu benshi baza ngo Miss ihera ujya munsi wa finale ahubwo hajya Miss niho bitanguye ubwo bushimwe benshi niho babuhabwa ego oya ubushimwe niho buvugwa ndaza kuguha akararo gato kaho kuri finale byabaye kandi yari Miss ya East Africa yabaye niko kararo nguma mpabantu kugira ngo baze baragarura ubwenge gatoya Miss Africa yaraheze baravuga yuko Miss agiye kuronka imodoka ariko imodoka ntayo bamuhaye baca bategura ceremony de remise y'imodoka. Ni kuvuga no muri ingoma event rero nico kintu muri ko murategura. Yes, twe tugo dukorana n'ama media, twe tujana muri marketing, twe turi muri visibilité. Koma eske twoshobora gukora igikorwa nk'ico, ugatanga ikintu gifise valeur nk'iyo, ukagitangira ahantu mwijoro saa 9 y'ijoro canke saa 10 y'ijoro imvura irikeragwa atanu umuntu numwe ahari. C'est impossible. Twebwe rero dufise ukuntu tuko turategura ibikorwa n'ingene tugomba kubikora. Hari ikintu vyitwa kugaba. Urashobora kugwa kera ibwami baragabana. Waragenda ugashika ibwami bakakugabira. Bahejeje kukugabira umwama akabati ndaguhaye inka zuzuye akabande ntazo wagenda utwaye harabaho igihe rero cyo kugaba bakaza bakakugabira ugatukura ubwatsi. Yes, nico gituma ari natwe tubareka tubaze kuri iki kibazo nyene uvuze ati hari ibindi muri ko murategura. Eske yimba ivyo bintu mwari muri ko murabitegura iyo remise y'uwo muduga nabandi ibintu muzobaha bijya bintu mwabemereye mwoba mwarabivuze mukayibwira bajya vyerekeye abamisi barabizi bose barabizi nta numwe atabizi iyo information twatanze nta numwe tutayihaye gusa bajya abantu bari kwaravyandika ku marezo sosiyo nibo batari babizi ntibari babizi ko turiko turavugana ntibari babizi ko abamisi nabo turiko turaganira tufise amagroupe turimwo dukeneye turabonana no mu ndweze twari kumwe nabo rero abantu gusa ntibazi nuko ibiri ndani kandi ikiza natwe twe muri ingoma event baratugwanije cyane kandi sinshaka kuvuga amazina y'abatugwanije murabizi byo mu Burundi ibintu vy'ama event bingene bimeze utanguje ikintu haduka abantu bakugwanya atacu uri kurabasaba twebwe rero dushaka kuza turadevoir ivyo tugera dukore ibi gikorwa cyose bazoza barakimenya hageze yuko tugikora nuko rero niyo politique dufise muri ingoma event kandi ikindi kintu naco twe dufise ama societe twasinyanye ama contrat hariho ntuzeye Volcano hariho BGF ayo n'abantu twemeye ko bazokorana natwe bazokorana no mu misi panda inane kuba brand ambassador wa banke canke wa societe bica bisaba rero kwijya modoka mwumva abantu bose bariko bararondera igituma atariko arayitembereramwo kandi bamusaba ko anayitembereramwo kandi atani imodoka azi mugo ubwiwe waravuga ko imodoka yize ngabuze peri oya sivyo ivyo nibaza ko atari vyo je nibaza ko atari vyo anduka sinzi nzoguha ifoto arejo canke ryari ari muri iyo ekole twamwandikishijemwe vuba batangura kwiga c'est-à-dire yuko ivyo bintu atari vyo abantu niko bavuga sinzi ko iyo information yayiguhaye canke wayumvise ahantu mwarayumvise ibintu byose muravyumva nta kintu kiba civire kwa nyenevyo rero ikintu nosaba abantu abarundi nibagire patience twe tugera tubereka icari cyo après Miss hama igikorwa turiko turakora ikindi kintu nace navuze no kuri ntuzeye nabandi bambaje narababwiye ikibazo nababwiye mbega no kubera iki umumisi yakoze amakosa iyo adakurikije amasezerano mwagiraniye na societe iba yamutoye kubera iki bamwaka ubushimwe bakabuha uwamukurikira mwaza ko ari kubera iki ngo ikindi kibazo reka cyo kihaba ayo ma societe mumaze kutubwira yamwemereye kuba brand ambassador ujya mwigeme byari byateguwe ko azotangurana n'umwaka ukwezi kwa mbere nimubona ko no kwezi kwa mbere kagiye guhomba agafaranga yari kuronka muri ayo masosiyete oya ivyo tuba twarumvikanye ku mezi 12 babishikana uko nyene nukuvuga yuko no kwezi naho atarashikana amahera azo yaronka ico bamwemeye byose bazobimuha nagira ndababwire muri izo societe hari imwe iriko irategura ntuzeye groupe yawe ya ntuzeye ya communication batari bayisanganye nibo badutebeje kugira ngo dutangure abandi nabo hari n'uyindi nyene baturindiriye ko bitunganya ubwabo kuko nk'ama societe nkayo benshi tuba turiko turakorana nabantu nabo usanga batari bamenyereye kwa bafise igisata ca marketing kiri hanze kibadandariza ibintu vyabo kiri hanze nabo ubwabo bategeza kubanza kwitunganya indani turindire rero baheze kwitunganya nako duheze kwitunganya hama dusinya ama contrat twanegosie neza ati nyimba tuzokorana aya mezi kuri kugira ngo ukorane n'umuntu mwaka urategura bira ugategura bije ivyo byose nivyo turiko turategura si ibintu rero abantu bibaza yuko iyo bari ibintu bisanzwe biba vyaraheze mugabo ni ibintu bisaba ko vyandikwa bikaba certifié kugira ngo umuntu mutangore gukorana nk'ama societe na dondaguye nkayo hariho nani ntashatse kuvuga izina tutarakonkretiza muga turiko turanegosia ego ikindi kibazo nyene kicayigaruka ngaha kuri Miss ni cyayi ikintu muri ko murakora muratubwiye ko muri ko murategura umunsi mukuru uzobahuza mwese kugira mushikane rukijya gikorwa
tubihameza ngahe lancement officiel yabijya bintu mwemeye tubihameza ngahe amezi ndiko ndakubwira ngo bihe ni muri no janvier nyene iyi janvier nyene turimwo guys mwavyumvise abafise amajambo muhore uku kwezi guhere hama igikorwa muzokibona ciza ikindi kibazo kicegaruka hanyene abantu mwagerageje gutunganya muri ingoma event hari abanyagitega harabonetse ukwinubwa kunini kugeza kuri no saha aho bavuga ko mwabinuvye byo bimeze gute abanyabujumbura n'abanyagitega mwarabinuvye cyane kandi biranaboneka akarorero cyane ngira ko ndaguha umuntu yagize decor muri rya evenement kugeza kuri uno mwanya arasaba agafaranga kiwe katarakaronka byo bimeze gute nagira ndabamenyeshe yuko ayo majambo yose uzurumva hanze baravuze yuko ngo hari abantu twakoresheje ngo ntitwahemba baravuze yuko ngo hari abo muri staff ngo tutarahemba baravuga ibintu byinshi cyane je narabasavye nti nagomba ndabasabe umuntu umwe muri abo bantu ariko arababwira yuko tutaramuhemba muze mu muhamagare sivyo hama nanje muce mu muhamagara muri kumwe cyo dukorana ikiganiro abereke kontra abereke ivyo twumvikanye canka azana icemeza yuko tutaramuhemba nagira ndakumenyeshe neza yuko uko ni ikinyoma cambaye ubusa gusa twebwe muri ingoma event hari abantu batwononeye ibikorwa muri demi finale abo bari mu bihano abo bantu basa nkabagiye mu bihano hari ibintu byinshi tutasubiye kubereka mu kutwononera ibikorwa baratwivye amafaranga ku muryango rero nk'uyo rero iyo uciye umwe karta aca tangura kuvuga amajambo umuhamagare wenyene sindamuvuga izina ariyizi kandi ariyizi neza ariyizi mu badekoro nabo nyene baravuga atagafaranga kacu ntikarasohoka numwe dufitiye amafaranga n'ukuri mu bantu twakoranye ibikorwa abo rero urona nk'ujya muntu yagiye aravyandika n'umuntu yakuye amakuru kuri uyo muntu yumvire rero antuka twebwe n'amajambo yavuzwe ni make amezi 4 akora uko twonyene tuvugwa ni bike cyane uravye ibintu by'ama evenementiel ngaha mu Burundi ngene bimeze ivyo ni bike cyane kandi ni navyiza bagoma batuma igikorwa cyacu kiguma kimenyekana n'utari yarakimenye akimenye je ntaco bimbwiye ivyo rero muravyumvise umuco urahari icyo tugiye gukora ari nikimwe tugiye kurondera abandi bari nyuma yiyi evenement bavuga amajambo agiye atandukanye mu ntumbero yo kuduha umuco nabonyene muri uno mwaka nawo mutegura iki twitege Miss 2021 byo bimeze gute byose ni mu nteguro na turacari mu ntango reka tonze dukurikirane kwanza aba bantu turi kumwe nabo uno munsi imigambi biyemeje tuyikurikire kugira ngo ije mu ngiro turondere telefone necessaire kugira ngo bashobore kubikora hanyuma ku buryo inyuma y'umwaka hagize yuko dutegura yindi minsi aba bakobwa bacu bazaba bageze ahantu mwese abayobewe bari mu entreprise bari mu bintu bikomakomeye muri iki gihugu twe nivyo twifuza dushaka ko batera imbere cyo gutuma twarisha abantu baba hinga muri entrepreneuria bakabagirisha bootcamp mwaradukurikiranye ngaho kuri Rapirogue bya muntu yavyize mu Bufaransa so umuntu asanzwe kugira ngo muhagurutse byo kumukoresha ibikorwa nkabijya yarabigishije kandi ndazi noza uwakwirikiye yavuye hamenye uko nashobora kwitunganiriza ubuzima mu buzima bwo muri iki gihugu muraze neza twese ko tushobora guherera muri leta dutegerezwa kwitunganiriza imigambi yacu kugira ngo natwe duteze imbere igihugu ivyo ni ibintu nawe mugerageje kumva none uwe yatunganije Miss Ngoma Alfred amajambo mesha muvugwa ko mwari mumaze igihe muyumva mugabo ndibaza umuco kugeza kuri uno mwanya murawumvise arabahaye umuco kandi bigiye kumugaragara ni ibintu biri clair ikintu reke kimbereka tubaha kanya bavuze no ku kwezi kwa mbere guhera hama bakora igikorwa inyuma yo ku kwezi batavyerekanye natwe tuzomurondera aduha uwundi muco tubashimire Alfred murakoze cyane ijambo rimwe kuri DFTV ndetse na kubanza no kubafanzi basanzwe babakurikirana muri ingoma event ndashimiye DSTV kandi nkasaba yuko mwobandanya mutohoza amakuru nkuko nyene hanyuma mukisekira kuri source uri yuko gutanga marimere ndabashimiye mbandanye bakurikirana radio yanyu televiziyo yanyu nuko ndayita radio yego murakoze nigiki gituma none mutaduha umwanya ngo tuvugishe n'abajya Miss nabo turakeneye kubavugisha biba biryoshe aba Miss nukuri aba Miss ntitubankiye ko mubavugisha mugaba kamemiza insaku reka tweze turazivuga hama nitwatangura imigambi y'ukuri ababwiye ati nimirije gukora iki muzo abambere muzohamagaho kugira ngo ayibabarire imigambi apana amajambo reka izi nsaku twe tuzijere bajya n'abana asante yego yes kuri microphone mwari kumena na Clovis behind camera kumena Oli King ikiganiro cyari ciza nyimba utaragira subscribe ubigira ubunyene twandanye kubana nka famille nini dusubire mu biganiro bikurikira bye bye DFTV Tunda Juhudi.